Shalom, shalom. Halo, murakomeye mwese muranyumva? Yego turakumva. Imana ishimwe cyane. So ndabaye kaze. Yego turakumva. Turakumva. Ndabona Galaxy this sinzi wari we. Ni Olivier na Litiane. Ni Olivier na Litiane. Oh, bite murakomeye, meze neza. Ni sawa turaho. Yego, andukameze neza ndashima Imana cyane. Wow. Yego, ndashima Imana, karibu cyane mwese. Ndabona abantu bikora biransubira abantu bamwe baza ko amatelefone yabo. Rero reka dutangure dusenga dusenga imbere ko dutangura inyigisho y'uno munsi iri no kuri Facebook live kuri groupe yacu kuri Kubona naho na prefer kuyishiraho hama tuzoshira no kuri YouTube. Rero reka dutangure dusenga hama tuje mu cirwa kuko umwanya wacu usa n'ubugiye. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye, urakoze mwami, urakoze kuno buntu bwawe n'urukundo rwawe. Ndagushimiye ku mwanya mwiza twemereye ko duhura na bene data tugasangira ijambo ryawe tukiga. Mwami ndasenze ngo baradufasha twigishe dutahuze. Ndagushimiye ku bantu baza kumva izo nyigisho, ndashimiye no ku bantu bazoyumviriza bice kuri Facebook eka n'abazoyumviriza bice kuri YouTube. Ndagushimiye ku batashoboye kwinjira muri groupe ngaha kubera amatelefone yabo yabananiye cyangwa habaye ikibazo. Ako nawe ndasenze Imana nibayumviriza izabafashe. Tugusabye ngo twigishe duhishure dutahuze utwereke Kristo niwe dukwiye kumenya. Ndagushimiye mwana mu izina rya Yesu, amen. So ndabaye kaze mwese no munsi mu nyigisho no munsi nkuko nabivuze kumbure. Nibaza ko ni rya mbere ngize ikiganiro nita ukuri kubohora live ko nasanzwe ngira ibiganiro by'ama audio nayamaze kugira ibiganiro nyene nka kuri Facebook na no ngaha kuri Zoom atumira abantu atumira Pastor Emmanuel Senga umunyarwanda atumira Olivier Kizimana nibo nibaza nayamaze gutumira ariko ndiko ndagaragaza gutangura kugira ibiganiro by'ukuri kubohora mu buryo bwa video navyo. Rero iyi niyo video ya mbere dukoze mu buryo bwa video ikiganiro kuri kubohora nise kuri kubohora live kuko hariho audio n'uburyo bwa video. Rero intumbero nyamukuru ya kino kiganiro nuko twigisha ijambo ry'Imana nuko dufata umwanya kwigisha amatema atandukanye ariko cyane yuko dufasha abantu kubona Kristo, kwigisha Kristo. Kino kintu gikomeye ariko kandi nifuza uzotanga ama opportunité yo gutanga ibibazo n'inyisho abantu akaba ama question réponse mukabaza ibibazo by'amaverse kumbura abagoye ibintu bazazaniye. Turashobora kuzogira mu isi imbere umwanya wa question réponse. Tuzogira umwanya wa question réponse aho nzobaha akaryo koko by'ukuri mushobora kubaza ikintu cyose wowe ufise ku mutima cy'ijambo ry'Imana cyane mu byerekeye ubutumwa bwiza. Ntitwava tuvuga ngo tutanga kuvuga iby'ama business n'ibindi. Nibaza ko jewe ntahamagagwa nk'uwigisha business nigisha Kristo. Rero tuzobaha uyu myanya ndazi ko abantu bafise ibibazo byinshi tiza yuko umwamazo dushoboza ko dushobora gufasha abantu gutahura by'ukuri igikorwa Yesu yakoze. Rero ndarashaka kandi kuzokora ikintu gikomeye muri minsi imbere umwanya wo gushinga intahe amatemonyage. Hari abantu bagenda ku munsi bagenda bariga ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro ukuri kubohora. Hari n'abandi twumviriza biciye ahantu hatandukanye kuri YouTube n'ahandi bafashwe n'ubutumwa bwiza. Niza yuko by'ukuri umwanya wabo w'intahe ushobora gufasha abandi bantu batandukanye. Rero ibyo niyo ntumbero nyamukuru dushaka kugira muri kino kiganiro cy'ukuri kubohora live. Rero uyu munsi nkuko nabivuze tuza kwiga cirwa ariko ndaza kubaha akaryo kumbure nkuko azibazo ariko iyo tubajije ikibazo tubaza ibibazo mu buryo hamwe urukundo bwa mbere hamwe no kubana kuko urukundo rutera kubaha abandi. Hamwe urukundo hatarimo kritika abandi, hatarimo kuvuga nabi, gushwana. Hari abantu bamaze kubona mazuma bamaze kugira abazi ikibazo utemeranije nawe agashashavura akavuga nabi. Dushaka gukora ibintu biri mu rukundo n'ubugwaneza. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo
ubuganeza bwanyu menywe n'abantu bose kuko Kristo Yesu ngo ari hafi kugaruka. Rero no munsi ntarinze kurandira nashaka tuvugana ku ico cirwa kivuga ngo kubona Yesu muri Bibiliya yose. Ku bantu mwakira inyigisho z'ukuri kubohora muri audio, mu buryo bwa audio buri munsi kuri WhatsApp, murazi ko tumaze igihe turiko turiga ivyigwa bitandukanye cyane cyane duhereye mu Isezerano rya Kera, tugenda turaraba Yesu mu Isezerano rya Kera nk'igitutu. Nkuko hari abantu biza yuko mu Isezerano rya Kera Yesu atariyo n'ubuntu bw'Imana butari buriyo, ariko kumbure nko za kubibona Bibiliya tubwira neza yuko Yesu Kristo il est la réalité des choses. Isezerano rya Kera c'était l'ombre des biens à venir. Isezerano rya Kera cari igitutu c'ivyiza bizoza. Rero ibintu byose twiga uyu munsi turaba nk'abana b'Imana mu Isezerano Rishasha rya Kristo, Isezerano rya Kera tuja kuryigamo kugira tubone Kristo. Ico ni ikintu gikomeye cane c'uko dukwiye gutahura ko umwana w'Imana umutima wiwe ari kubita kugira ngo amenye Kristo. Nkunda Paulo ngene avuga ukumenya aza kwasoma ko dukwiye kumenya Kristo no gukora mu buntu bwiwe. Rero kubona Yesu mu Isezerano rya Kera ko ariyo Yesu anyegeje mu Isezerano rya Kera, ariko kandi Yesu ko mu Isezerano Rishasha ahishuwe, kandi ko mu Isezerano rya Kera ubuntu bwari buriyo, kuko no gutoranya Isirayeli Imana ikabahamagara ikabaha ibyo yabahaye bitandukanye, amategeko n'ibindi, navyo nyene bigaragaza yuko Isezerano rya Kera hariyo ubuntu bw'Imana bwari buriyo, agakiza Imana yaragirira neza abantu bayo mu Isezerano rya Kera. Ico nico kintu gikomeye cane nifuza ko by'ukuri dufashanya gutahura, dufashanya guhishurirwa. Hanyuma umwana w'Imana ikintu akwiye kumenya ni Kristo. Hari ibintu byinshi twigisha, hari ibintu byinshi twigishijwe, hari ibintu byinshi byigishwa, ariko igihe cyose umuntu akwigisha atakwereka Kristo ntaba ariko aragufasha. Rero ntarinze kurandira, nashaka nje mu ijambo ry'Imana. Fate Bibiliya zanyu kwa afise Bibiliya mu gitabo cyo muri Luka 24, Luc chapitre 24, Luka 24 umurongo wa 24 akusha ku 27, aho Yesu ariko aravugana n'abantu, abigishwa babiri bariko baragenda mu nzira ija Emausi. Yesu yari yapfuye, ababigishwa babiri bari abagabo babiri bariko baragenda baganira bafata urugendo n'amaguru, nta miduga n'indege n'ibikara bafise, bagenda n'amaguru kesha indogobwa nizo bakoresha kenshi, bagenda baraganira. Hama Yesu ngo arabaserukira abashikiramwo hagati, agenda araganira nabo nk'ufashe urugendo, ariko ngo ntibamumenya. Muri make mu Kirundi bavuga ko yoba yashize ku ruhuni hamwe umuntu utamumenya. Ntibyumvikana ngene bari barabanye nabo barabigishwa biwe, ariko ntibamumenye. Nuko yarashoboye gukora uburyo bwose bakamubona ntibamenye ko ari Yesu. Bagenda baravugana nabo bamubwira ibyabaye Yerusalemu, bamubwira inkuru z'umugabo yitwa Yesu bagendanye nawe imyaka 3 n'inusu, agenda arabigisha akora ibitangaza, yazuye abantu, ariko ngo baramubambye. Yesu yigira zimza, yigira nk'umuntu atazi ibyabaye, ashavuga ati we bigenda gute ngo ube wa Yerusalemu hama ntumenye ibyabaye? Bagenda baramubwira rero amakuru yiwe yuko yaravuze ko azozuka, mugabo abagabo bari bacitse intege, bigaragare ko bari bacitse intege, bari bihebuye, bari bibaza ko Yesu kumbure no kuzuka atazozuka, yoba yari umuntu akora ibitangaza gusa ariko atazozuka. Hanyuma cyabaye nuko Yesu atatangura kuganira nabo, yigira nk'umuntu atazi ibyabaye. Mugabo murongo wa 24 uvuga gucyanye ngo kandi abagabo ariko baravuga ngo kandi na bamwe muri bari kumwe natwe bagiye kumva basanga biruko, bambwiye ngo yazutse. Ati mugabo bari bafise ubukekanya abagabo biruko, abo bagore biruko, abagore batubariye, ariko we ntibamubona. Umva abagore baragiye, Mariya Magdalena yaragiye, baragenda bararaba imva yiwe, barabona n'umumarayika, bagaruka barabwira intumwa, ariko aba bagabo still bavuga bati wapi, nibaza ko bibaza ko bamwibye, ariko ngo we ntibamubona. Ariko ndakunda Yesu. Yesu aca arababwira 25 ngo arababwira ati yemwe mwambura bwenge mwe, muri make des ignorants, abantu bari ignorant, abantu badatahura, mwambura bwenge mwe, imitima yanyu itevye cyane kwizera ibyo bavugishwa n'Imana bavuze byose. Imitima yanyu
itevye cyane kwizera ibyo abavugishwa n'Imana bavuze byose. Iki ni ikintu gikomeye cyane kuko tubona neza yuko mu Isezerano rya Kera abavugishwa n'Imana bari mu migwi ibiri. Hariho ababita les prophètes majeurs et mineurs, abavugishwa bakuru n'abavugishwa bato. Abavugishwa bakuru ni nk'abarya ba Ezekiel, ba Yesaya, ba Yeremiya. Ibyo ni ibitabo binini binini by'abavugishwa bakuru. Ariko n'abavugishwa bato bato ba Zekariya, abamaraki n'ibindi ba Hoseya bari mu migwi y'abaprofeti muga bato bato. Muga bose n'abavugishwa. Abavugishwa bose Yesu ababwiye ati mwatevye kwizera ibyo bavuze byose. Bigaragare ko Yesu yari yarabigishije ibivugwa kuri we. Bigaragare ko aba bagabo babiri bari basanzwe bazi ibyavugishwa bavuze kuri Mesiya. Kuri Mesiya ari we Kristo. Mesiya bisigura Kristo. Kristo niva mu kigiriki Christos, uwarobanujwe amavuta, loin de l'Éternel, the anointed one of the Lord. Umuntu yasizwe amavuta ngo akore igikorwa cyo gucungura abantu. Mwibuke ko Yesu Kristo si noye preno yiwe. Yitwa Yesu, nta preno yiwe nzi, ariko mbona Kristo ni Mesiya, ni nka titre, ni igikorwa akora cyo gucungura abantu. Hama 26 aravuga gutya ngo mbega Kristo ntiyari akwiye, yumva akoresha ntavuze ngo Yesu, même si izina ryo ari Yesu. Mbega Kristo cyangwa Mesiya ntiyari akwiye kubabazwa ariko ngo abone kuja mu bwiza bwiwe. Mwibuke yuko igihe kimwe Yesu Petero yababajije intumwa ati mbega abantu bavuga ngo ndinde, batangura gusigura bavuga bati bamwe bavuga yuko uri Eliya, abandi bavuga ko umuvugishwa w'Imana. Ati none muho muvuga ngo ndinde? Who do you say that I am? Murinde. Qui suis-je pour vous? Ndinde ku bwanyu. Petero amurikirwa na mwemu w'Imana. Petero aramubwira ati uri Kristo w'Imana. Yesu aramubwira ati Petero, ibyo si nyama n'amaraso biguhishuriye, ariko ni mwemu w'Imana abiguhishuriye. Haleluya. Si nyama n'amaraso biguhishuriye, ariko ni mwemu w'Imana abiguhishuriye. So amaze kumubwira aya majambo, intumwa zose ziramenya yuko Yesu ari we Kristo, ari we Mesiya. Bari barindiriye, bari bamwiteze nk'umuntu akomeye cyane, nk'umwami azovuka ari igitangaza akomeye cyane. Ariko umwe mu bavugishwa b'Imana wo mu Isezerano rya Kera, mu bavugishwa bakuru ari we Yesaya 53. Yesaya aravugishwa kuri Yesu Kristo, akavuga Yesu Kristo uwo ari we n'ingene azoza ameze, akanavuga ko atazoza afise ishusho nziza nk'ahari umuntu twokwirukira. Ntiyari ujya muzungu tubona ku mafoto no munsi batwereka w'umuzungu afise amaso ya bleu n'imishatsi miremire w'ubwiza. Oya, bavuga ngo nta gikundiro yari afise nk'abantu bo mwifuza, ariko ubwiza nibaza fizike ko yavutse mu muryango w'abakene, ariko ngo yarafise igikundiro c'Imana na sagesse y'Imana iri kuri we, igatuma abantu bamwirukira bamukunda. Rero Yesaya aravugishwa kuri Kristo ingena azoza n'igikorwa azoza gukora. Mu Yesaya 53 usomye Yesaya yose kuva mu gice ca mbere ca Yesaya bivuga kuri Yesu Kristo n'igikorwa azokora. 26 rero ababwira yuko Kristo akwiye kubabazwa. Muri make imwe mu muhamagaro wa Kristo wari umuhamagaro wo kubabazwa. 27 rero niho nshaka ko duhagarara mu cirwa cacu cuno munsi. Verset 27 ivuga gutya ngo atangurira kuri Mose. Il commença par Moïse. Atangurira kuri Mose. Mose, iyo tuvuze Mose mutahura ibitabo bya Mose n'ibitabo bitanu. Cyane cyane ibyo Yesu yavuga cyane n'ibijya mu bitabo 4 bya Moïse by'amategeko. Igitabo cyo kuvayo Exode, igitabo c'Abalewi Levitique, igitabo cyo guharura Nombre, hamwe n'igitabo cyo gusubira mu byaga canke gutegeka kwa kabiri mu Kinyarwanda arico Deuteronome. Ivyo bitabo ni Mose yavyanditse n'ukuboko kwiwe, ari bitabo na Geneze igiyemwo. Ni Mose yavyanditse kugira ngo Imana yamuhaye amategeko aha igihugu ca Israeli. Rero tubere neza yuko Yesu ahera kuri Mose. Muri makuru urugendo bagiye barahabwa enseignement, bagiye barareceiving teaching y'igikorwa Yesu Kristo yaje gukora bihereye mu Isezerano rya Kera. Nk'akarorero mu gitabo cyo gutegeka cyo muri Deuteronome gusura mu byagezo 18 umurongo 18 Mose aravuga ku muvugishwa azoza inyuma yiwe, avuga ati inyuma yanje hazoza uwundi muvugishwa azoza ameze nka jewe, uyu utazomwumvira azopfa, muri makuru utazomwizera
mwibuka yuko mu gitabo c'Abaheburayo 5 mwanditsi w'igitabo c'Abaheburayo aragereranya Moyize na Yesu, akavuga ko Moyize yari umuja, yari umukozi mu nzu y'Imana. He was a slave, a servant, umukozi. Ariko Yesu wewe si umukozi gusa, ni n'umwana. Ngo umwe akora nk'umuja, uwundi agakora nk'umwana mu nzu. Nico gituma Bibiliya itwereka neza ko twebwe turi abana dukorera mu nzu kwa data, ntidukora nk'abaje dufashwe nabi. Turi abana bakunzwe kandi bakunditse muri Kristo Yesu. Tukwiye gutahura ko igikorwa Yesu yakoze kitari igikorwa gihagaze kuri Mose, gihagaze kuri Kristo Yesu. Rero Yesu agenda ahereye ku masezerano ku mategeko ya kera, ahereye kuri Moyize, agenda arabereka ibyo Moyize yavuze, n'ingene nk'akarorero amategeko ya Mose uko ari amategeko 613 yose atunga urutoke kuri Yesu Kristo. Ajya 10 najya amategeko yandi yose Imana yahaye Mose ngo yandike n'intoke ziwe, ayahawe n'abamarayika. Ajya amategeko yose atujana kuri Kristo, kuko muri Kristo niho ayo mategeko yashikijwe. Abaroma 5:10 Matayo 5:17, Matthieu 5:17 haravuga ngo kuko naje gushitsa amategeko ntaje kuyakuraho. Je suis venu pour accomplir la loi. Yaje gushitsa amategeko, gushitsa ico byasaba. Mwebwe ko amategeko yasaba ugugororoka, mu Kinyarwanda babyita no gukiranuka. Ariko tuzi neza yuko biri twigisha ko atamuntu ashaka kugororokera Imana kwera akurikije amategeko y'abajya 10 yaba n'andi mategeko yose ari muri Bibiliya. Ariko muri Kristo Yesu tubona neza ko twahawe ukugororoka kw'Imana. Biri tugira ngo umwe atigeze amenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo turi muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Yesu rero abasigurira ibi byose, agenda arabereka ngena Mose yavuze kuri Kristo n'ibivugwa mu bitabo bya Mose bitujana kutwereka Yesu Kristo. Nje tubamaze igenda ndiko ndabigisha ku bantu mwakira ikiganiro kuri kubohora ko dukwiye kubona Yesu. Nta kintu kibiragiza umutima wanje nk'uko abana b'Imana by'ukuri tubwirwa Kristo, tukavuga Kristo, tukabwirwa ibya Kristo, tukamumenya. Umunezero wacu, paso yacu ikaba yo kubwirwa Kristo. Ariko hari igihe bishuka sanga ahantu henshi ntitubwirwa bya Yesu, tubwirwa inkuru, tubwirwa ingorane, tubwirwa ibibazo bigira bihere, cakira n'ibindi bitandukanye. N'ibyo twamamwo ama émotionnel cyane, ibintu charnel, les choses de ce monde. Paul abyita ngo les choses élémentaires de ce monde, ibintu byo ngaha kwisi. Ariko dukwiye kuja ku yindi nivo yo gutaha kumenya Kristo. Rero Yesu era kuri Mose avuga ibyiwe ingana bakwiye kubitahura. Arabandanya ngo no kubavugishwa n'Imana bose, tous les prophètes, no kubavugishwa n'Imana bose. Ntiyavuze kubavugishwa bamwe, yavuze kubavugishwa n'Imana bose mu Isezerano rya Kera. Aha ni kibazo nganisha ikibazo abantu akunda kutubwira ngo nibikintu nahuye naco nkiri Burundi n'ubu defo nkunda kubazwa ngo umuntu wakumvirije ngo kurigisha ngume ngo Isezerano rya Kera ngo turikeneye ngo turifate turitabure turikore muri Bibiliya. No, iyo ni misunderstanding, ni kudatahura. Isezerano rya Kera turarijamo kuronderamo Kristo anyegejwe, mu Isezerano Rishasha tubona Kristo ahishuwe. Rero ntidusha dufata Isezerano rya Kera ngo turitabure, no, kuko ntushaka gutahura Nouveau Testament. Reka ndakivuga iki kintu, ntushaka gutahura Isezerano Rishasha udatahura Isezerano rya Kera. C'est impossible, ni ikintu kidashoboka. Bene data, iki kintu ndashaka ko mucumva, ndashaka ko mugitahura cyane, kuko iyo umuntu atacumvise biramugora cyane. Iyo umuntu atacumvise biramugora cyane. Iyo umuntu adatahuye yuko Isezerano rya Kera n'Isezerano Rishasha bigenda byinjiranamwo, biramugora kumva. Ntidutahura Isezerano rya Kera ngo nuko ngo twahishuye ubuntu, kuko ntushobora gutahura Isezerano Rishasha neza udatahura Isezerano rya Kera n'itujana kuri Kristo. Iki nico kibazo n'abantu benshi bigisha iby'ubuntu bw'Imana bakunda kugira. Usanga bagira amadefi yuko by'ukuri usanga badatahura Ancien Testament, nibayitahura n'ingene bihuza igikorwa Yesu yakoze. Wasanga umuntu arigisha ama message ari mu kuri mugo atari kuri gushitse. Rero 27 urabana ivuga ngo abasobanurira mu byanditswe byose ibyamwanditsweko. Abasobanurira mu byanditswe byose, mu bavugishwa no muri Mose ibi mwanditsweko. Iyo bavuze ijambo scripture, les écrits, baba ari kuvuga Ancien Testament muri Bibiliya.
kuko igihe ba Paul bandika Nouveau Testament ntiyari ihari nibo bayanditse. So iyo Paul yanditse ngo ibyanditswe byahumetswe n'Imana byose cyane cyane bariko bavuga ibyo mu Isezerano rya Kera, kuko ibyo Rishasha ibitabo babiteranije mu myaka y'amajana 3 gutyo. Rero tuboneza yuko Yesu yabasiguriye ibyanditswe byose kuri we mu byanditswe bari bafise kijya gihe yari Ancien Testament. Iki nico kintu senga wowe kurakurikira ino nyigisho yuko utahura ko by'ukuri Ancien Testament inyegeje mu Kristo. Uhereye mu gitabo ca Genèse, mu Genèse 3:15 itanguriro 3:15 turabona Yesu muri rya nkuru yahajya Adamu na Eva bamaze gucumura bagenda kwambara biga bishambara bambaye ibiti by'imisikoni baravyambara bw'abanyegeza ubwambure bwabo. Imana yafashe igikoko irakibaga, ico gikoko gifa mu kibanza cacu, ni typology, ni image ya Kristo, kuko ico gikoko carapfuye mu kibanza cabo kugira ngo banyegeze ubwambure bwabo. Ubwambure nabwo tukaba tuzi ko ari symbole y'icaha, bugereranywa n'icaha, niko birayigisha no atandukanye. Tubona neza yuko Imana ariyo yabambitse kugororoka yonyene yarondeye, kuko tubona neza yuko Adamu na Eva bariko birondera kugororoka kwabo mu kwambara amababi y'ibiti, ariko Kristo Imana Data mu rukundo rwayo ntiyaciye batanu ko bacumuye, yarabambitse impuzu z'igikoko, urushati rw'igikoko, inyegeza ubwambure bwabo kugira babandanye nabo bumva yuko badafise isoni. Nje tuma natwe no munsi muri Kristo ntitwambaye kugororoka kwacu kw'ibikorwa byacu, twambaye kugororoka kw'Imana muri Kristo. How I pray yuko abantu benshi ikintu bagitahura mu mubiri wa Kristo. Rero turabona kandi mu gitabo rya Edeni ngo hari ibiti byinshi, ariko hari ibiti bibiri bivugwa cyane. Hari igiti cyo kumenya ikibi n'iciza, akaba ari igiti cy'ubugingo. Ico giti cy'ubugingo nico Kristo, batariyeko iyo bakijya ko muri leta y'icaha bari kubaha. Ariko turabona ko ico giti cy'ubugingo kigaruka mu gitabo cy'ivyahishuro Yohana muri Apocalypse igice ca 22. Ico giti cy'ubugingo kivura amahanga cyane ivyamwa buri kwezi amababi yacu ngavura les nations. Turabona neza by'ukuri ko ico giti cyari Yesu Kristo. Iki ni ikintu gikomeye cyane nshatse tubona amatipoloji, image ya Kristo mu Isezerano rya Kera. Twovuga byinshi ko tugaturiga kumbure tuzogera ndavuga byinshi. Tugira tusoma umurongo wa 44 muri Luka. Luka 44 ngica 24 nyene umurongo wa 44 haravuga gutya ngo arababwira ati, aya ni amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe. Aho ni Yesu tanguye kubihishurira, nkiri kumwe namwe. Aya n'amajambo yanje, tureka ibyo Mose yavuze, tureka ibyo abavugishwa bavuze. Aya n'amajambo yanje yavuye mu kanwa kanje, jewe jenyene ubwanje nabibwiriye nkiri kumwe namwe. Muri make mu myaka ingahe twabanye, bigaragara ko Yesu yabigishije. Hari ibintu bitanditse muri Bibiliya Yesu yabigishije. Hari ibintu Yohani avuga mu gice ca 20 ndibaza muri Evangile de Jean, avuga yuko ibyo Yesu yakoze ari byinshi cyane nabo byandika mu bitabo ngo bitokwiye. Muri make hari ibintu byinshi byavuzwe, hari ibintu byinshi Yesu yakoze batashoboye kwandika mu bitabo kubera ngo byari kuba byinshi cyane. Cyane imagine buri munsi baririgwa bari barataye abagore babo n'ubuzi bwabo, baramukurikira. Ibintu yavuze byari byinshi, ibintu yakoze ni byinshi, abo yasengeye, abo yazuye, ibitangaza yakoze ni byinshi. Rero ariko Yesu yakwaragereza kubibutsa, nimwibagira ibyo nababwiye. Ngo yingene ibyanditswe kuri jewe byose, mwumvirize, ibyanditswe kuri jewe byose, kuko nkuko navuze Bibiliya yose ivuga ku muntu. Hari abantu babaze bigisha ngo Bibiliya ngo ni shamba, ngo Bibiliya ngo ni kibira, ngo uravye nabi ngo urashobora kuzimira. Bene data reka ndababwire inkuru nziza. Bibiliya si shamba, Bibiliya si kibira. Bibiliya ikubera ishamba iyo utabona Yesu, Bibiliya ikubera ikibira iyo utabonamo Yesu. Iyo ugenda kwiga ugiye kurondera amaverse, kumemoriza amaverse, kurondera kumbura ibintu by'impari, ivyo birashikara abantu bafata amaverse baharire. Bene data, Bibiliya kubera ikintu kigoye gukomprena iyo utayiga murondera Yesu Kristo. Ariko uko urondera Kristo muri Bibiliya itinduka ikintu kiryoshe, induka passion. Jewe Bibiliya ni kindambira. Hari igihe nasoma nkumva birame n'umutwe kandi birashika ushaka ukiri muri yo niveau, kandi nibisanzwe aho uri hose ni heza. Imana ishaka gusa kuguma aho hantu, ariko ugasanga umuntu arakera ahantu
ntatahura agasoma biri kumva ni filozofiya n'abantu ngo negosant livre philosophique oya ni igitabo c'ubuzima ni igitabo kivuga Kristo ni igitabo kivuga umwana w'Imana ni igitabo kitwereka Yesu iyo ukibonye nka panneau de signalisation kujana kuri Kristo nusubira kuzimira nusubira kubona umwe uri mu kibirura ahantu ariko twebwe turamenya umuco w'ubutumwa bwiza bwa Kristo bene data Bibiliya ni igitabo kiryoshe it's a very beautiful book ni igitabo kiryoshe ise page igora gisoma kumva ryohewe ndakiraba shaka ndagisomye nkumva umunezero kubera menye Kristo kwa ngena ndabona Kristo sinkija kumenya gusama doctrine menye doctrine oya doctrine ni imwe ni Kristo kumbe ibyo navyo nziza kubivuga ko mu nyuma arababwira ati rero ibyanditswe kuri jewe byose mu byagezwe bya Mose arasubiye kubisubiramo mu byagezwe bya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana abisubiyemo ne muri zaburi bikwiye gushika lepsom zaburi bene data zaburi ya 23 zaburi ya 23 turayigisha kubera ibibazo n'ingorane ariko zaburi ya 23 itubwira ku mwungere mwiza umwungere mwiza ni Yesu Yohana 10 tuvuga ngo jewe ndi umwungere mwiza nigura intama zanje Bibiliya itubwira muri zaburi ya 23 ngo uhoraho niwe mwungere n'umwungere wanje sinzokena kuko Yesu umwungere mwiza n'intama yigura intama zagaziha ubugingo n'umwungere mwiza kandi intama zinjira mu irembo turi mu irembo ni Yesu Kristo zose zaburi ya 23 ivuga kuri Yesu Kristo zaburi ya mbere ivuga hayiri umuntu aticana n'abacokoranyi muhimbara byose bimwe byabazi n'uhora n'ibindi bitandukanye iyo zaburi itwereka neza ngana muri Kristo amategeko yashikijwe kandi twebwe ibiduhimbara biri kuri Kristo Yesu ari kubivuga umwami wacu Yesu Kristo kandi biduhimbara bimwe byagezwe by'urukundo haleluya so ndiko ndabaha information nyinshi ariko reka nje muri zaburi ya 22 gatoya nsimbira muri zaburi ya 22 turabe ngene na zaburi zivuga kuri Yesu Kristo kuko bica biryoha amazaburi ushaka kuyasoma ugakuramwo Yesu ahantu hose Jesus Christ ikindi kintu nibaza uyu mwaka umwami Yesu ariko arashaka ku mutima cyane zaburi ya 22 umurongo wa mbere reka nsome zaburi psalm 22 premier verset bivuga gutya ngo mana yanje ni igiki kikumpebesheje ukaba kure ntuntabare kure y'amajambo yo kuniha kwanje iri jambo murarizi muki ahame yavuga Eloi lama sabachthani Lord why have you forsaken me pourquoi m'as-tu abandonné urabona iri jambo murarizi mu butumwa bwiza bwa Luka mu butumwa bwiza bwa Yohana na Matayo na Mariko ndibaza ni jambo tumenyereye Eloi lama sabachthani ariko Yesu yarivuze arikuye muri zaburi ya 22 iki ni kintu gikomeye cyane yarazi ibyanditswe byose kuri we so aracarivuga ku musaraba ashikije ibyo zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mu ijwi ryitwa ngo impongokazi yubuwe mu gatondo ni zaburi ya Dawidi niwe yanditse so Dawidi yaranditse ibintu ko nawe n'umuvugisha nuko biri mwita ariko ibyo bintu biza gushitswa muri Yesu ku musaraba hanyuma dusimbira ku murongo wa 16 agira muri zaburi ya 22 avuga ngo kuko imbwa zinkikije umugwi w'inkozi z'ibibi wankikuje imbwa n'abanyamahanga b'abaroma bari bamufasha zinkikije umugwi w'inkozi z'ibibi wankikuje bantoboye ibiganza n'ibirenge ibiganza n'ibirenge tuzi neza ko Dawidi ntibigeze amutobora ibiganza Dawidi ntibigeze amutobora ibirenge haleluya ntibigeze amutobora Dawidi ibirenge n'ibiganza ariko yari kavugishwa tujana kuri Yesu atwereka kuri Yesu Kristo iki ni ikintu gikomeye cyane hari umwe data yako arambwira ati ndakubona ariko sinkumva nibaza yuko telefone yawe reka ndamwishure komsa so mumbabarire karakano gashimwe ushaka kumufasha nawe ntiyumva umengo twamutaye rero tuboneza yuko ngo Dawidi avugishijwe kuri Kristo ingene ngo bamutoboye ibiganza ariko tuzi neza yuko Kristo Yesu ari we yatoboye ibiganza kandi ku musaraba yavuze umurongo wa mbere ngana ariko aravuga ibintu byamuhaye ku murongo urabandanya umurongo wa 17 bavuga ngo nshobora guharura amagufa yanje yose
bandaba bankanuriye amaso kuko bose bari bahagaze hejuru yashaka guharura amagufa kubera ko ku musaraba umuntu babambye baramumanika amaboko akaja hejuru amaguru bagaca bayafunya bagaca bamutobora ku birenge amagufa yaja hejuru kandi yacaba mu gupfa ari asphyxie yabuze impwemu sugwara urupfu rubabaje cyane kuko yaba ari no hejuru yapfa ahema nabi n'uburuhe n'ibindi byose ariko kandi Kristo baranamukubise bituye ngo baramujanjaguye baramukubise baramubabaza baramumerera nabi kandi mu kumukuta ntibamukubise inkoni isanzwe canke ikimoko ya bamukubise fuwe kabari gafise utwuma bakubise ku mubiri bagakwega inyama yava itabutse ngira n'amagufa barashikira bakayatabagura so yasaba ngo yajanjaguriwe ibicumuro byacu bisuga yuko yarakubiswe arabazwa mu kibanza canje nawe ariko ikintu kinyohera kandi mu New Testament nibigisha yuko Yesu yapfuye mu kibanza cacu gusa wenyene bitubya ngo twapfanye na Kristo Abagalatiya 2:20 ngo napfanye na Kristo ariko sije nkiriho muri make twari muri Kristo yereko arabamba nabambanywe na Kristo ndiri mu murayizi nabambanywe na Kristo ko sije nkiriho ni Kristo Yesu ari muri jewe bere data iki ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye rwose cyo gutahura ngena Bibiliya yose ivuga ku mwami wacu Yesu Kristo umurongo wa 18 tuvuga ngo bagabura impuzu zanje bakoresha ubupfindo ku mwambaro wanje turazi ko Yesu igihe bari ku musaraba bamwambuye kandi mwibuka Yesu abazungu bamucafye ku misaraba abantu bambara amwe bakiri muri bijya bintu bamwambika akabutura ko munsi novuga gakareso ariko Yesu ku musaraba nta butura yari yambaye oya yari buci yari ari gusa ni yambaye ubusa yafate ishusho ya Adamu naye ivugiye bacumura y'ubwambure gutegwa isoni aja mu kibazo cacahere kuri Adamu bene data Kristo Yesu n'umuntu akomeye cyane n'umwami rero tureze yuko ngo impuzu ziwe ngo bareko baraziga ko bufindo kuko tuzi ko bagize ko akamaro kugira ngo barabuzitwara ibi byarabaye ku musaraba biravuga muri za Matayo n'ahandi 19 ngo ariko ntumbe kure uhoraho we yewe muvunyi wanje tebuka untabare kiza ubugingo bwanje inkota ico mfitiye igishika ugikize ububasha bw'imbwa n'ibindi bitandukanye urabona ayi n'abajambo ku musaraba kuko yumva umenga Imana yamutaye ariko Kristo Yesu ku musaraba Imana ntiyari yamutaye ndamaze kumva hari abantu twigize gadeba mu groupe iraho bariko bavuga ko Yesu ku musaraba Imana yari yamutaye avuga akora yavuze umurongo wa mbere ngo Eloi lama sabachthani ngo pourquoi Matthieu abandonné mwibuka ko Yesu yari Imana akaba n'umuntu ijana kwijana Imana ntiyari yamutaye kuko igikorwa ariko arakora cyari igikorwa c'Imana yamurutse gukora niko Yesu avuga abahebura gice c'icumi ngo voici je viens pour faire ta volonté oh Dieu ngo nje gukora ubugombe bwawe data mana umva igihe Yesu ku musaraba Imana data yari muri Kristo cyacungura abantu ikirapfa mu kibanza cyaho kuvuga ngo data yari yamutaye Yesu muri kote y'umuntu yarababaye kuko Yesu yari umuntu ijana kwijana akaba Imana y'umuntu ijana kwijana Imana yuvuye ngo Imana yamuhevye nk'umuntu yari yihebuye ko ububabare ariko aracama ariko acaragera hanavuga ati impemu yandashitse mu biganza byawe ngo arapfa urumva yarapfuye Yesu ariko ntiyapfa ngo agume mumva murabizi murayizi rero Zaburiya 22 itubwira kuri Yesu Kristo itubwira ku mwami wacu Yesu Kristo itwereka igikorwa yakoze ku musaraba nje ituma ubutumwa bwiza ari ubutumwa butubwira Yesu gupfa kwiwe ku musaraba no kuzuka rero Paulo banga ubutumwa bwiza bw'umusaraba ngo ubutumwa bwiza bw'umusaraba ngo ni ubupfu kubahona waho kuri twebwe ngo n'ubugingo buhoraho bene data umwami Yesu ashaka kwishengero umugeni wa Kristo atahura aya majambo abantu benshi nibatahura ibi kubera twagiye muri systeme yo kwigishwa ibintu do somone les enseignements de ce monde inyigisho zikubwira ku buzima bwo ngaha ku isi zikwibutsa ingorane zikwibutsa ibibazo zikwibutsa yuko umuntu agaguma kubwira ngo woraho ngo agira ibi umuntu wari Imana na kamashini ko gukuramwo amahera ko gukuramwo imigisho ko gukuramwo ibintu no
ubutumwa bwiza butubwira umuntu butubwira Yesu. Ubutumwa bwiza butubwira Yesu. Reka dusome muri Yesaya 61. Yesaya 61 hatubwira ngo mwemu Uhoraho ari kuri jewe, kuko Uhoraho yandobanuje amavuta ngo mbwira abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yantumye gutubika imitima imenetse. Yantumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abapfunzwe ko borekugwa n'imbohe ko zugururiwe. Haleluya. Twebwe twari imbohe twarugururiwe. Uwo ni Yesu. Yesaya yarabyanditse arabivugishwako, ariko tubona neza yuko muri Luka 4:18-19 Yesu, reka nsome uwo murongo kugira ngo twe turabona imirongo itwereka Yesu muri Nouveau Testament, itwereka Kristo mu Isezerano rya Kera, ko kandi ingene byagiye birashizwa mu Isezerano Rishasha, kugira igihe cyose usomye Bibiliya ntusire ko umengo uri mu kibira, umengo uri ahantu mwitanganyika mu ruzi. No, murongo wa 18 Luka 4:18-19 avuga gutya ngo ngemuora reka some kuri na gatandatu, reka mbere ku 14. Maze Yesu asubira i Galilaya ari n'ubushobozi bwa mwemu, inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose kihakikije. Asubira aho yavukiye yakuriye, abantu bose baramenya inkuru ziwe. Yigishiriza mu masinagogi yabo, bose baramushima. Aja i Nazareti iyo yakuriye. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome. Nk'uko yamenyereye yumva yarigisha ku munsi w'isabato, ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo c'umuvugishwa n'Imana Yesaya, arakizingurura abona ahantu handitswe ngo mwemu Uhoraho ari kuri jewe, nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kurekura abahahazwa ngo bidegemvye, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Azinga igitabo agisubiza umusanzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi bamuhanga amaso. Atangura kubabwira ati, ibyo byanditswe birashitse uwo munsi, nk'uko amatwi yanyu yiyumviye. Bose baramushima, batangazwa n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe, bati mbega ubu si mwene Yosefu? Mwene Yosefu yari umuntu asanzwe kuri we, ariko atanguye kuvuga kompara Ancien Testament ayikonekitana n'ubuzima bwiwe n'igikorwa ciwe aje gukora. Atangura kumenyekanisha yuko uwo murongo aje gushitswe, aje kuba fulfilled, aje kuba accomplished. Bene data, twobona imirongo myinshi muri Bibiliya, byinshi cyane, ariko nkuko navuze turacari ku muzuba natwiga, sinobivuga byose ndabiheza, ariko ndashaka igihe cyose uko urasoma Bibiliya, mwene data, ubone Yesu, ugenda usenga umwami Yesu, umwami Yesu mishurira. Hari igihe bishika ugasanga umuntu biramugoye gutahura ibintu, kubera ibintu twigishijwe. Kuwa kane abantu twako turiga kunyegisho yerekeye ikigira 10, aho twari kumwe ku munsi wa kane, twaraganiriye turavuga yuko ubutumwa tuko turavuga, tuko tugira evangelisation, ni kubwira abantu inkuru nziza nshasha batari bwumve, kandi bari mu madini, bari mu mashengero y'aba mega churches. Bamwe muri mwebwe mwakoreye mu mashengero manini cyane niyo munasengeramo n'uno munsi, ariko basanga Yesu navuga ni kuvangavanga, ni ibintu biri ngaho. Tuko tugira evangelisation, ndetse tubona resistance haba y'ubutumwa bwiza, kubera buza kubomora no kuboma ibyo umugwanitsi yubatse imitima yabo. Namenda shinga ntabo twari kuma muri fellowship yacu no munsi, ingene narose audio muri nondwi y'umuntu tuzanye i Burundi, ariko amaze imisi yumviza inyigisho tuko turiga kuri WhatsApp, kuri kubohora, ariko arashinga ati umengo ndiko ndasubiye gukizwa, ati ndumva ibintu mirongo, ati numva yangora, ati misino ryake, ati nkahibona misino Rishasha, nkavuga wow, ati ndiko ndabohoka, ati yo, ati mugabo ndacafise ubwabo bwo kubivuga. Mugabo nambwiye nta kibazo, umunsi byakunyegeye neza, ubutumwa bwiza bwakunyegeye, ntuhora ucumera w'abantu Yesu yakorera ibitangaza akabakiza. Bagashaka ati nimugende kubivuga, genda mwiyereka abaherezi, muga nimugende nimuvuga ikintu na kimwe. Aho bashitse bagashashika bavuga, kuko inkuru nziza mushobora kuyibika mu mutima wawe. Ibintu naho wonyica n'ibyo nkundira komora. Benshi muri mwebwe turazinanye, aho tufitanye ubucuti muri poche muri mwebwe, murazi ibihe umuntu acamwe ko arigisha ubutumwa bwiza, maze guca mu dimo je possible. Urazi resistance umuntu ahura nayo, ko nibyo nkundira komora, nibikunda.
oya kuko ndazi ico Yesu yakoze mu buzima bwanje, ndazi ico akora mu buzima bwanje, ndazi ico azokora mu buzima bwanje. Rero Kristo niwe twigisha. Reka niko ndamera nk'urangiza ikibuga ndaba umwanya wo kubaza, ndagira dusome ijambo rimwe riri mu Bikorino ba mbere igice ca 4. Corinthiens chapitre 4 n'umurongo umwami Yesu amaze gusa nshaka umutima cane. Ni Abikorino ba kabiri mu mbabarire. Abikorino ba kabiri aho Paul abareka aravuga ku byerekeye iyo dukwiye kwigisha. Reka mbere ku murongo wa mbere ugira dugire context. Ngo avuga ngo nico gituma de Corinthiens chapitre 4 premier verset au 6e verset. Ngo nico gituma tutihebura kuko dufise ico gikorwa nk'uko twagiriwe ikigongwe. Igikorwa ni ministère. Twanse ibiteye isoni bikorerwa mu misho, ntitugenda mu bugunge, ntitugikorera, ntitugoreka ijambo ry'Imana, ariko twerekana ukuri, niko twishimagirisha mu nyonga z'Imana ku mutima w'umuntu wese. Ukuri ubutumwa bwiza niko konyene dushobora kwishimagirisha mu nyonga z'umuntu wari we wese. Ariko namba ubutumwa bwiza twahawe butwikirirwa abahora, niba bunyegejwe, niba buri covered, butwikira ku bantu ariko barahona. Kandi abo ni benshi n'abagenzi banyu, benshi n'abagabo banyu, benshi n'abagore banyu, bamwe n'abana banyu, kumbure ko bafise abana bakuze, nabo muvukana, nabo muririmbana muri korale, nabo mugendana, n'abantu bitwa ngo barazi Imana b'abanyedini. Ubutumwa butwikiriwe kuri bo. Aravuga ati niba batizera, bamwe Imana y'iki gihe yahumye imitima ngo umuco w'ubutumwa bwiza bw'ubwiza bwa Kristo nubakire, niwe shusho y'Imana. Umuco w'ubutumwa bwiza bw'ubwiza bwa Kristo. Urumva umutumwa bwiza tuvuga n'umutumwa of the glory of Jesus Christ. How Christ has been glorified. Ingene Kristo yabaye glory. Ingene ivyamuvugwa ko vyose vyashikira. Ingene Kristo yaje mu mitima yacu turi muri we uyu munsi. Rero iki ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo butumwa butwikirwa ku bantu ariko barapana kuri twebwe abana b'Imana. Ko kuri twebwe c'est une révélation. Tugera turabihishurirwa, tugenda turabitahura buri munsi ku munsi. Arabana ya gatanu. Kuko tutigisha abantu ibyacu. Mu Gifaransa bavuga gutya ngo nous prêchons pas nous-mêmes. Tutigisha abantu ibyacu. Et pourtant today there are so many people are preaching themselves. Nigeze kuja ahantu hamwe i Burundi, umuntu umuvuga butumwa umurongozi w'amashengero azwi, ariko arigisha iminota 45 nahamaze ariko aravuga, niyigeze avuga ubutumwa bwiza, yigeze avuga Kristo, yagumye atubwira indege amaze imisi ajambo. Atubwira ngene yaje muri Amerika, ngene yagiye muri hehe, yagiye avayo, ati ngeze n'ahantu nibagira n'amasaha niko yaciye avuga. Ngeze n'ahantu ngo mbego n'ubusi ngo turiko kangahe. Turabumvira ndi muri data twagiye twajanye. Aravuga shana ataye umwanya wanje kwe. Kuza bamaremare yo naje mva nje kuraba uyu muntu. Agaca atubwira indege yagize ama convention, yagiye mu maseminaire, acahejeje ngo akadusenga umwami Yesu. Ngo reka ngo abashaka mene data wavuze iki, wivuze, you just preached about yourself. Ariko Paulo avuga neza ngo nguko tutigisha abantu ibyacu, tutigisha abantu ibyacu, ariko tubigisha ibya Kristo Yesu ko ari we mwami, natwe yuko turi abashumba banyu ku bwa Yesu. Tubigisha ibya Kristo Yesu. We preach about Jesus Christ. Yesu Kristo. This is the person you're supposed to teach and to hear about. Niwe wenyine ukwiye kuzurumva. Yesu Kristo. Ukwiye tubigisha ibya Yesu. Rero bene data, sinzi amakoraniro musengeramo, sinzi bamwe muri n'abarongozi murigisha, ariko ndagufaza ikibazo kimwe. Mbega woba wigisha iki? Wigisha Kristo canke wigisha ibyawe? Canke uriyigisha? Ariko kenshi abantu bigisha ibyabo ni kubera batazi ubutumwa bwiza bwa Kristo, batazi Kristo, badatahura ibya Kristo. Nje tubabigisha, hari ama message menshi no musasirikira menshi, ariko message ni imwe, Yesu.
turavuga ubuntu bw'Imana, ku buntu bw'Imana c'est pas doctrine. La grâce n'est pas c'est doctrine. Si teaching no mu nyigisho nyinshi. No, ubuntu bw'Imana ni Yesu, utubwira Yesu. Nawe ndakubaza ikibazo, mbega amakoraniro urimwo bigisha Kristo cyangwa bariyigisha bakigisha ibyabo? Wowe wigisha Kristo cyangwa wigisha ibyawe cyangwa wigisha ibindi bintu atari ibya Kristo? Kuko mu Bagalatiya igice cya mbere Paul aravuga ngo nahoze umumarayika akabazanira icete cyangwa undi muntu akabazanira aje mu izina ryacu ababwira ibindi butumwa atari ubutumwa twababwiye bw'ubuntu bw'Imana bwa Kristo, uwo muntu ngo arakavumwa, que cette personne soit anathème, be accursed. Ngo ndabisubiyemo ngo arakavumwa. Naho iyo bari mu marayika w'Imana aje avuga ubundi butumwa atari Kristo, ngo umuntu ngo arakavumwa. Bakundwa bene data, mwene data, nimba warakiriye Yesu, nimba waramwizeye Yesu Kristo, ndasaba abantu muze kumushyira mu gacerere y'amatelefone yanyu. Janvier shira mu gacerere urakoze. So nimba warizeye Yesu Kristo, mwene data, nta kindi kintu ukwiye kubwiwa atari Yesu. Ibindi byose wobwigwa, ibintu byose byenena kuri Yesu Kristo. Rero Paulo abivuga neza ko tuvuga Kristo, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons, ndagerageza niga kutaguma mvuga des messages ziri egocentriques, zivuga jewe ngena nkomeye ngena meze neza. Abapasiteri murabizi ko tuvuga nango mfise umugore umwe ngo mwiza cyane Miss Marayika. Urumva ngo muvuga ibintu byawe. Yesu wenyine ari kwica. Yesu ari kwica. Mu gatandatu, Imana imwe yavuze ngo umuco wake uvuye mu mwijima niyo yakiye mu mitima yacu. Imana yarakiye mu mitima yacu, byaramaze kubantreta mu mitima yacu. Kwerekana umuco niwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu nyonga ha Yesu Kristo. Hallelujah. Uwo muco, the light, uwo muco w'ubwiza bw'Imana uri mu nyonga ha Yesu Kristo. Aha inyuma gatoya mu gice cya 3:18 atubwira ngo uko turaba mu bwiza, kandi hasome 3 igice cya 3 umurongo wa 13 avuga ngo ntidusa na Mose yitwikira mu maso kugira ngo Abisirayeli ntibahanga amaso iherezo ry'ubwo ariko baraherengetera ubwiza, ariko imitima yabo irakomanara kuko gushitsa n'ubu ca citwikiro kiriho mwisomwa y'isezerano rya kera. Iyo abantu basoma isezerano rya kera bataratahura Kristo n'igwa yakoze ko rivuga kuri Kristo, bamana veil, bamana iyo voile, bari voile ko ca citwikiro cyo misezerano rya kibariko nikirakugwaho kuko muri Kristo ariho giherera. Urumva iyo cyo gitambara bamwe bavuga ngo Bibiliya ngo ni shamba ngo ni kibira, ico giyo mwitwikiro ukurirwaho muri Kristo Yesu. Kristo Yesu iyo voile ucubona ubwiza bw'Imana. Bene data, this is amazing, this is the gospel, this is the good news. Aravuga ngo ariko gushitsa n'ubu, mwumvirize Paul ariko aravuga gushitsa n'ubu ibya Mose iyo bisomwa ico citwikiro kiba mu mitima yabo. Gushitsa n'ubu ibya Mose iyo bisoma, ariko avuga abantu b'Abanyisirayeli bari mu sinagoge. None munsi hari abantu mu maeglize afise amazina y'amasinagoge, sininya kubivuga naho ntinya kubivuga ndabivuga. Maeglize menshi n'amasinagoge yigisha amategeko ya Mose, bari voile. Nje tumyuzanye ubutumwa bwiza bwa Kristo bw'ubuntu, ikintu cyambere kikubako no kukugwanya no kukopoza tuzanye umuti. Ni umuntu yabagwaye ukamuzanira umuti ava reka uwo muti ni mubi urica utani ukiza. Ni nko turi mu kino gihe cya coronavirus, ariko cya vaccine haravuga ati vaccine ni antikristo, bazaba banteyemwo code ya antikristo, abandi ati yifata nacuba ni deba. Haravuga ati ni byiza, navuga ati byose nshaka kuja ariko nakarona hanze. Rero bene data, uwo mwitwikira utarakuvako urakomantara, uraruha, ibyo gakiza birabiha bikakuremera. Bene data avuga ngo ariko gushitsa n'ubu ibya Mose iyo bisoma ico citwikiro kiba ku mitima yabo. Ndashima umwami Yesu, ku mwami Yesu iki citwikiro kinkuye ko mu kwezi kwa mbere 2009, imyaka 12 iraheza kinkuyeko. Woshimwe ati none bakiraga kiza 2009? Oya,
nakire gakiza mu mwaka wa 2001 ndaryoherwa numvise inkuru ya Yesu nashaka kumabara kandi ndahinduka ariko idini cyari nkubitamwo amategeko rinkubitamwo imigenzo rinkubitamwo ubwoba ndantangura kuba mu buzima bwa fiye kandi ntinya Imana sinumva ko ndi umwana w'Imana munzu kwa papa ariko umunsi Yesu anyugurura amaso ubwo Yesu yakoze 2009 muri janvier iki gitambara kirakoroka ubu rero umuhamagaro wanje no gufasha abandi bambaye ico gitambara ku maso ndababwira atega cambure Yesu yaramaze kumurika mu mutima wawe cambure byararangiye byaraheze tetelestai finished Yesu ari mu mutima wawe arabana 16 ngo yamara iyo umuntu ahindukiriye umwami mukurikire neza ahantu yamara iyo umuntu ahindukiriye umwami iyo yizeye Yesu ico citwikiro gica kikugwaho haleluya umwami Yesu yumwizeye cagitambara c'idini cagitambara c'imigenzo n'amategeko kica gikoroka kirakuvako Bwana Yesu asifiwe sana ico gitambara kirakura yamara iyo umuntu ahindukiriye umwami ico citwikiro gica gikugwaho n'abakristo bangaye bakiriye Kristo ariko bacambaye kino gitambara kumbere yo bari wewe uno munsi uri kurankurikira nagira ngo ku murango bamwe muri ku migoroba ko harimo bari muri Europe mu kubadukurikira no muri Afrika iwanyu ni ku migoroba mu masatu y'ijoro ubonye ariko nagira mvuga iki kintu iyo wakiriye Kristo ico gitambara gica kihaba ariko hari abantu ico gitambara mu kicambaye hari abantu mwacambaye imyaka myinshi ku buryo kucambura mu mvume ngo biragora ariko uyu munsi ndasenga Yesu wakugende akumurikira kwereka yuko yamaze kuza mutima wawe akwambura ico gitambara nawe ugende ugifashe ufasha abandi kucambura kugira ngo babe ubuzima butangaje yamara iyo umuntu ahindukiriye umwami ico gicitwikiro gica gikugwaho umurongo wa 17 ariko uwo mwami niwe mpemu Yesu niwe mpemu kuko mpemu ni waza mutima yacu niwe mpemu kandi aho mpemu w'umwami ari niho haba umwidegembyo umudendezo freedom aho Yesu ari hari umwidegembyo ariko benshi nta mwidegembyo mubayemo canke babayemo kumbe mwese mubayemo Imana ishimwe aho Yesu ari hateza kwa freedom mutandukanye liberté na libertinage kuko kesho twigishije ibi bintu ataba ngo ntubona ngo mugiye abantu ngo bibere mu byaha no mindset yacu is not about sin ibisubiye ko badashobora gukora ibintu by'amafutiyo yahisemo kugendeshwa na kamere mere rashera ariko we live by the spirit nous vivons par l'esprit ko turi mpemu twebwe zambaye mubiri zifise umushaha rero aho Yesu ari hateza ko ari freedom umudendezo nk'uko abanyarwanda bayivuga kandi ico turagifise gusa ni nk'umuntu yamaze imyaka myinshi muri prison baramuciriye urubanza rwo guherayo bagaca mufungira mu gashoka wenyene hanatadirisha rihari hatanitara rihari hatabona hari abantu bafungurwa buzima ngaha muri Amerika mpanda amadocumentary abantu banuje bihano basanga ko araburanya leta uwo muntu ntabaze umuco icarico abafise umwijima mwinshi mu mutwe wiwe umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 10 20 30 hama agacagira mu president girera imbabaza za president amaze imyaka kanaka mu gihugu nawe agaca agwa muri babana igihe bamusohokanye bamukuye muri ya prison kuko amaze imyaka atabona umuco abarabaye deprimé kizi bibazo mu mutwe umuco uramubabaza umuco urapika mu maso hiwe ko is too much for that person ni byinshi uwo muco uza ku haro pain iza ku haro mubabaro uza kuba kwera yaramenyereye darkness kuja mu muco bitera umubabaro ariko igihe yuguruye amaso wow avuga ati man yo hanze hamezuka asanga amazu barubatse aje ari nko mu kino gihe hoho yosanga ari byinshi byabaye abakamuga telefone kushaka kugira video ati agatelefone abiwabo akavuga ati yo birabaho atangura gutangara ico nico Yesu gukorera iyo umuhishuri ngo yakoze ukabona ko Bibiliya yose ivuga kuri Yesu ko tutavuga ibindi bintu tuvuga Yesu mwene data umera nko mu prisonnier yarafungiwe ahantu mu gasho kugata mucuriyo uwo muco ugakubita mu maso gatonya ari ugakire umunezero mu mutima wawe umurongo wa 18 abaho ngo twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana nk'icirore ubwiza bw'umwami turahinduka tugashushanywa niyo shusho tukava mu bwiza tuja mu bundi nk'abahindurwa n'umwami ari we muri make iyo turavye the way we behold bira icyo kivuga
iyo nuko turaba Kristo, iyo twigishwa Kristo amaso yacu, mentalite zacu zigashirwa kuri Kristo cyane. Mwene data, mindset yawe, the way you think, uko wiyumvira utangura kwiyumvira Yesu. Kandi wa Kristo atagenda araguhindura ukamuraba nk'uko araraba muri miroir. Bibiliya ijambo ry'Imana gita icirore twirabamo, ariko Kristo niwe cirore twirabamo. Nta yindi mesure dufise yo kwipima, si byagezwe amategeko samavesa Bibiliya, ni Yesu niwe unité de mesure yacu, Kristo Yesu. Igihe Yesu Kristo mumenye, urabona ugenda urasa nawe. Ninda aja mu kiyo ngo abone ko afise isombe ku menyo ngo acagenda uko nyene, kuko yiravye mu kiyo atashaka gusa n'ujya abonye mu kiyo. Ujya abonye mu kiyo arafise bote akwiye kugira, ucuganira akurako ibintu bibi yakuri wewe. Iyo wiravye mu kiyo gaca ubone wawe umushatsi ibiki bimeze nabi, gaca wigira uko nyene, somehow urafise ikibazo, wagize depression. Ariko Kristo, the way, the more we teach about him, uko twigishwa Kristo niko tumuraba, niko ivyumviro byacu, niko imitima yacu, niko ivy'agakiza biryoshe. Bene data, agakiza kararyoshe, namwe niko ndabivuga. Nta kindi kintu dufise, nta gakiza metre dufise twebwe yindi, nta unité de mesure agakiza dufise ni Yesu. Agakiza kari passionate, kararyoshe, katakuryoheye. Ndasenza umwami Yesu ngo akugurura amaso ubone Kristo. Novuga byinshi ku mwanya wanje, twatangwe dutevye, sinshaka nanje guca mpeza ntevye ngo mvuge byinshi. Ndabona abantu bamwe muje muteba, ariko ntaco, inyigisho nzoyisha kuri YouTube, muyisangeho muyirabe. Mwene data, naganda kubwire ikintu gikomeye cyane mu byo twize ni ukubona Yesu uhereye mu Isezerano rya Kera. Twagiye mu gitabo cy'itanguriro, twagiye mu bitabo bitandukanye, mu bavugishwa no mu mazaburi n'ibindi, byose bivuga kuri Yesu Kristo, bivuga kuri Yesu. Ugiye muri Yohani igice cya 5, reka ndangirize kuri uwo murongo, reka ndangize muri Yohani 5, hama ndabaha opportunity kumbure zo gushinga nta cyane zo kubaza bivanye n'ico umwami Yesu yabaganirije imitima yanyu. Yohani 5 ngandangirize ngaho, abantu benshi kandi nuko babayeho. Yohani 5:37 agusha ku 40, Evangile de Jean, haravuga gutya 37 ngo kandi data yantumye niwe anshingira intahe, naho murumva ijwi ryiwe kandi ntimurabona ishusho yiwe, bitaye ko ntimufise ijambo ryiwe riguma muri mwebwe, kuko uwo yatumye mutamwizeye. Uwo ni Yesu, ariko arababwira yuko badafite ijambo ry'Imana. Abafarisayo bakuru b'idini kuko batizeye Yesu Kristo baramwanga, kandi bakaguma bigisha ijambo ry'Imana, bitwa abakozi b'Imana, ipurutana abakozi b'Imana batako bigisha iby'Imana ishaka, kuko bahoje se Kristo. Arabananye ngo mwebwe murasoma mwitonze mu byanditswe, kuko mugira ngo muri ivyo niho mufise ubugingo budashira. Bira yindi the message iva ngo bacurika imitwe yabo mu byanditswe, bakavyiga n'ama maîtrise n'ama PhD bakayagira, kuko bibaza ngo muri ivyo niho baza gukura ubugingo budashira. Ngo ariko mukankakuza kuri jewe ngo muronke ubugingo, bakankakuza kuri Kristo kugira baronke ubugingo. Mumize 40 ngo mukankakuza kuri jewe kugira muronke ubugingo. Bene data, ivyo byanditswe byose bishingira intahe umwami wacu. Bibiliya yose is all about Christ. It's all about Jesus Christ. Rero ntiducire ku mutwe mu byanditswe, mu gufata imirongo, kuyimemoriza, ni that's good, ariko twibuke gufata Kristo, kumenya Kristo n'ikintu gikomeye cyane. Niwo munezero umwana w'Imana. Isengesho ryanje nuko wowe watukurikiye uri kuri ako kino nyigisho, haba kuri Facebook, haba ngaha kuri Zoom canke kuri YouTube, ndagusengera mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo ngo uhishurirwe Kristo, kuko Yesu ari kwije. Bibiliya yose ivuga ku muntu, Bibiliya yose ivuga kuri Yesu, nta kindi kintu tukwigisha, niwe tuvuga Kristo. Kandi uwo Kristo ubwiza bw'Imana buri mu nyonga ziwe, natwe tumurabye tugenda turashushanywa nawe. Twamaze gushushanywa nawe antita, twamaze kuba umwe na Kristo, ariko tugenda tuba transforme, tubaho mu buzima bwiza bw'ubwiza bwo muri Kristo Yesu. Numvise ayo majambo numva navuganaga, nabashimire kubashoboye kuhaba, abadukurikiye iyi nyigisho ikiraba kuri Facebook live, kuri group yacu y'ukuri kubohora kuri Facebook, niza ko abantu bako barayikurikiriraho, ariko nzosha kuri YouTube
kuri channel yanje Ange-Michel Muhayimana. Bamwe muri mwebwe murabana mwasubscribinze kuri YouTube, abandi kumbure muzobikora hanyuma. Rero reka ndabahe kaze. Ubu murashobora gufata imyanya nimba muri areze ku ama video yanyu mukabaza ibibazo, mukagira commentaire, nimba ari ntahe ari ikintu cyose mufise ku mutima washobora kubaza, ariko mwibuke mu kubaza mubagazanye urukundo n'ubugwaneza, nico kintu dushaka gushikako. Rero it's your time. Ama video yanyu mashaka kuyugurura gato nababone. Murakoze. Barundi kazi namwe gwaruka. Munafise ikibazo canke intahe? Cha commentaire. Okay, reka ndabibariza. Eric, nta kibazo ufise cha commentaire? Canke Roger, canke Litiane, Aline, Olivier, Rosie Albert, Kiki, nta bibazo mufise n'aba commentaire n'abandi? Abarundi bose bama barindira ubutangura. Hello? Oui. Ange, jewe nacerewe ofete. Nabonye washize ko amasaha ya Belgique 21h. Urumva mu mutwe nguma nishiramwo ko tuza guhuza amasaha ngaha. Naguma mbona amasaha ya Belgique ko ari amasaha ya Sweden. None sanze umenga watanguye saa 2 amasaha yo ngaho iwacu muri Sweden. Urumva? Mugabo ntaco ni muri kuma ku masaha. Nivyo ntazi kubera mbonye wowe sindaraba neza ngira nari narabye kuri Google amasaha yanyu ndiko ndaraba ko twavuganye imbere ko tugira icigwa. Narabye kuri Google mbona Sweden na Belgique bari ku masaha. Ofete nsanze watanguye saa 2 wewe. Amasaha yo ngaho iwacu. Je nuguruye nibaza ko nje gutangura nawe none sanze uvuze ngo reka ndangirize nganca ndavuga ni nakundi. Sinzi kibazo cabaye vrema. Oya naco nzokurikirana on YouTube naco. Afa prochaine nzocana. Ikibazo cabaye ga Ange ni mwarihenze mwarahinduye Montreal kare yari 15 mugabo umva Belgique nayo kiba 21 muhinduye 12 14 Belgique yateza kubi 20 nyine. Voilà. Hari décalage de 6 heures, c'est pas 7 heures. Okay. Afite niyo kosi nakoze kuko hari umuntu yanyandikiye amimbye ati warihenze shanja gukosora. Mugabo sinihanze konte ko nihenze ku masaha. Yo muri Belgique na Sweden. Yes. So, yeah, ariko ntacu tuzogira yindi enseignement vuba. Yep. Hari umuntu yanditse Litiana aranditse avuga ati nta comments ariko wakoze cyane ku nyigisho nziza isubiye kutwigisha Yesu ku rundi rugezo. Urakoze cyane Frediane hama ntaco Eric tuzogira inyigisho yindi hanyuma nibaza ko tuzogira cyane. Oya ntaco Ange ntaco vraiment. Nzokurikirana on YouTube hanyuma ikindi kihe naco nzoca ndaba amasaha ya vrai. Okay, next time nzo making sure yuko ndabitondeye. Yes. Ko ushaka ari abantu bya fexe mu nyuma. Yeah. Okay, merci. Sinzi ko ari ubundi afise ikibazo cya commentaire. Shalom. Ange-Michel abandi mwese. Jenny twa Olivier. Ntiri afishe. Bo je nta commentaire ya hatari nta n'ikibazo mfise. Juste shaka kubashimira. Merci kubwaka karyo kubwino enseignement kubwa kino gikorwa kubwa rino bango kino gikorwa Imana yashize ku mutima wanyu kirafasha abantu benshi notama naje ndimo ndabakurikirana cyane kuri YouTube kuri Facebook ibiganiro mwagiye mukora n'abantu
biraduhezagira cyane rwose biradufasha juste rero ni kubashimira cyane ikintu mwako muratwigisha je nayumvirije nari connecté kuva au début gushika ubu franchement Bibiliya nko mwako murabitwereka mu passage menshi uva mu Isezerano rya Kera no mu Isezerano Rishasha Yesu niwe Isezerano rya Kera ryavuga Bibiliya ivuga neza yuko isezerano rya Kera ari gitutu rya Kera ubyenda ndabivanze donc rimwe n'igitutu kirindi Ancien Testament n'igitutu ca Nouveau Testament Ancien Testament ni gitutu ca Nouveau Testament turi muri substance vraie substance mu Isezerano Rishasha ariko isezerano rya Kera ryariko ridutegurira Isezerano Rishasha so mwakane gose kubwino nyigisho Yesu abahezagire cyane amen amen ndanezerewe cyane Olivier mbe hajya mu Montreal cyangwa Ottawa tuba Gatino hafatanye na Ottawa hari undi mwana datari ngaho muri byo bice byanyu yitwa Rubia turi kumwe nawe ngaha wow okay sinzi ko ari wundi afise intahe urakoze cyane Olivier kuri témoignage nziza umwami Yesu abanaye nawe abakoresha bamuherereye hari undi afise ikibazo canke intahe ya commentaire ha wundi ubwa turangize shaka ko duteba ndabonye ko ikintu c'amasaha hari undi muntu anyandikiye ikibazo c'amasaha ca nawe ari muri Paris nawe nyene byamugoye kubera amasaha vraiment next time nzobikosora ego Arine yes je nari mfise ikibazo ku vyerekeye kuri muri Edeni bijya biti bibiri umva kimwe cyari igiti kibi n'iciza ikindi cyari c'ubugingo hama Adamu na Eva bari ku giti kijya kibi n'iciza none agomba mbaze nihe sano woshira kiya giti kibi n'iciza cyari giti twavuga ubunye ko ari uburyo bwa emotion ubisobanura ico bari giti kogeranya n'iki kuko twari kijya c'ubugingo ni Kristo Yesu ya kibazo ciza cane en fait kijya giti cyo kumenya kibi n'iciza ni sembore y'amategeko kuko ama mategeko niho tumenya ikibi n'iciza ibikwiriye n'ibidakwiriye so ni sembore y'amategeko hama giti c'ubugingo ni Kristo katuzi ko iyo parallelisme niyigize amatestament ko arabi niyigize Ancien Testament y'amategeko ya Mose na Nouveau Testament ya Kristo Isezerano rya Kristo so bajya bagiye kuko yishatse ko mu mategeko uba mu nguvu zawe uba muri independence kuko icaha Adamu na Eva bakoze ni gushaka kugira independence ushaka gukora ibintu uko bo bavyumva mu nguvu zabo kandi tukatuzi ko amategeko akorana na kameremere ariko biritubwira yuko amategeko yagize intege nke kubera kameremere y'umuntu ntibikunda yuko umuntu ashobora gukora ibyo Imana ishaka nk'uko ishaka aciye mu mategeko kijya giti rero ni image y'amategeko ubwo Kristo nawe ari image y'ubuntu bw'Imana mu kijya giti c'ubugingo kandi abantu benshi inyigisho twigisha inyigisho twigisha ni nizo twigishije imyaka nanje nazigisha imyaka 18 ni inyigisho zo kumenya ikibi n'iciza ntukagire ibi ntugire ibi nizo afata abantu baguma bamura giti cyo kumenya ikibi n'iciza no wanda ko baguma barushe no wanda ko baguma bumva yuko abatafise ubugororotsi buva ku Mana niyo babwiye byo ku rundi ruhande rwa Kristo giti c'ubugingo bibagora kumva umva rero Imana mukure nagabura ndirashaka incline ku mategeko cyane gusumba kuza gukwizera no kurongwa no kwizera igihe Imana rero yareme ijyatongo umva bijya biti yabiremanye yari ibizi niyo se yabiremye gasha yari ibizi thank you murakoze yego urakoze Ange jewe naho
naho nshitse ubwira uheze ndafise gusa akabazo nshaka kubaza iteme ya kugira tubonemwo Yesu muri Bibiliya yose sivyo muri Ancien Testament tukamubonamwo muri Nouveau Testament we turamubonamwo cyane sivyo none kugira ubonemwo Yesu muri Ancien Testament par exemple uraba contexte ya chapitre canke ni chaque verset yose uri kurayisoma umuntu ashobora kwibonamwo Yesu ou bien uraba contexte ya chapitre yose canke contexte y'igitabo cyose canke ni gute ubonamwo Yesu mu vyo uri kurasoma muri Ancien Testament kubera biragoye hari ukuntu nigeze kumva ko chaque verset urashobora kwibonamwo Yesu okay hariho verset ushobora gusoma ukabonamwo Yesu sivyo mugabo ni kila verset yo canke umuntu araba kwanza contexte ya chapitre canke contexte y'ico gitabo kugira umubonemwo Yesu. Reka navuga gutya muri niveau nka zitatu. Ubwa mbere ikibazo ciza cyane wajije ico nibaza ko atari n'umundi muntu yebwa nakimbaze ikibazo ciza cyane. So ubwa mbere ni contexte ya mbere ni contexte y'igitabo cyose. Kumenya igitabo cyose ryari cyanditswe gituma cyanditswe ibivugwamwo umaze kugisoma uja muri contexte ya kabiri ariyo contexte ya chapitre. Burya iyo usomye ikintu out of context iyo kivuye muri context kije gihinduka pretext gihinduka nk'icitwazo kandi bivuga uko ikintu kitari ukuri. It's always good gusomye verse imwe uyikuramwo hejuru muri context no muri literature byo twiza mu mashuri nuko bimeze utahure text uja hejuru gasoma context yose kaja no munsi kuko urashobora gusutora ka verse kamwe nka Yesu ararira par exemple canke muzobona ibara ni newe ako nakarorero iyo ni verse nakarorero nzanyuko umva aho ubonyemo Yesu gute mwashaka kuja muri chapitre yose ugasoma umaze guhishurirwa by'ukuri rwa Yesu yakoze ugacubona iyo passage ngana uyiconnecta n'irwa Yesu yakoze muri Nouveau Testament nka Yona par exemple gitabo ca Yona washaka guconnecta na Kristo Yesu gitabo cyose nk'akarorero ariko washaka kuja en particulier kugenda hajya Yona ifi yamumize ni akamara iminsi 3 mu nda y'ifi n'amajoro 3 ni image ya Kristo Yesu urumva so ari gitabo cyose en général ariko en particulier washaka kugenda mu verse amwe ugakuramo amatipe ya Kristo. Hariho n'ibintu bimwe byo bita typology za Kristo nkuko navuze giti cy'ubugingo bavuga kuri kirya gikoko Imana yabagiye Adamu na Eva yabacumura ibimazi bitandukanye mu isezerano rya Kera urashaka kubona ama histoire nkayo ngene ushaka kuyakonekta na Kristo mu isezerano Rishasha ariko sometimes yafata umwanya guhishurirwa ukugenda uriga ugenda hishurirwa washaka kwiga ukabona verse muri contexte ya igitabo n'igitabo na chapitre cyangwa ama verse nk'abiri cyangwa 3 akurikirana cyangwa ama histoire kanaka nk'Abraham agiye gutanga umwana wiwe Isaka nk'iyo nkuru yose ni muri chapitre imwe isome ucubona kwinjira kuri Kristo. So context imisi yose n'ikintu gikomeye. Ego vraiment ni vyiza kubonamo Yesu Kristo muri Ancien Testament kubera bigutuma Bibiliya yose kuryohera. Apana yuko Ancien Testament ari yonyene kuryohera mugabo umuntu atangwe gutahura kubona Yesu Kristo no muri Ancien Testament na Ancien Testament ntayisoma ko irimo histoire ziryoshe mugabo uri kurayisoma wibonamo Kristo usanga ikuryohera cyane. Uravuze ikintu gikomeye cyane uvuze ngo Ancien Testament imwe inkuru ziryoshe uzi ko ari abantu benshi bisomera Ancien Testament ko Nouveau Testament batayitahura. Voilà, ya nivyo nagira ndakubwiye ofe. Irimo ama histoire intéressant. Uravye nk'igitabo ca Yosuwa ukuntu Imana yagiye umurongora akagwa najya amabataye akagwa nazijya ngwano zose ukuntu yagiye aranesha ugacuraba n'amafilme turaba c'est presque la même chose na ama histoire aryoshe. Mugabo rero uri kurayasoma utayabonamo Kristo
ubona ko bikuryohera kujya kwa histoire ikinduka filime iri ngaho ikinduka nka filime y'amaseri yaje ndaza abantu usanga Bibiliya yabo ari abantu nkitangura ministere Burundi basanga Ancien Testament arayisurinye yose udora n'abantu bigisha ibintu bya motivation kenshi bigira muri Ancien Testament bakubwira kuri Gideyoni bakubwira kuri Aburahamu bakubwira ariko ngo baze muri Nouveau Testament ko ntibabitahura ngene bijya bivuga kuri Yesu kandi ni benshi rega biragoye ndibaza ko izo nyigisho wozifatira umwanya vraiment ukavyigisha abantu cyane kugira umuntu abone Yesu Kristo igitabo cyose urumva kugira kubera iki ni igitabo cyahishuwe je ndibaza nanje byarangora ku buryo n'ubu Ancien Testament ari ndiko ndasoma Ancien Testament urumva ntaryoherwa n'inkuru bikananira no kugara igitabo bikananira kucyugara nkaguma mbandana kugira mbone suite kugira ngo mbone suite kujya ko amafilime en série urabona ndibaza ko icyo kintu ari cigwa kiryoshe icyo ngira wofatira umwanya ugacigisha cyane kugira kuva mu itanguriro urumva umuntu ariko arasoma kuva mu itanguriro rya Bibiliya aguma abonamwo Yesu kwa turi muri Nouvelle Alliance aho Yesu aba ari azaho top mugabo muri Ancien Testament yari amalwa yari biki mugabo kugira rero ubonemo Yesu murajya amalwa muri bijya bitabo muri bijya byose bisaba vraiment ko inyigisho vraiment uzikurikirana kandi ukatahura cyane bisaba no guhishurirwa na mpwemu yera no guhishurirwa na mpwemu yera kabisa ya afate nje gituma ku bantu mwakira inyigisho z'ukuri kubohora nibaza ko nawe urimwo nico tuma ndiko ndigisha uyu mwaka nico kintu ndiko ndashaka kwigisha ko cyane guhera muri Ancien Testament ibinyegejwe ndabizana muri Nouveau Testament kugira ngo tubibonemo Kristo uyu mwaka ndizera yuko abantu bazoshindirira kuma bomviza inyigisho chaque jour I believe ko byukuri hari ibintu byinshi bizohinduka muri perspective ya office good so hari umuntu yanditse Eroge yanditse avuga ati ndagenda gutera kubankuhaja vraiment courage kandi inyigisho z'ubutumwa bwiza zirakenewe kwigishwa gose mu ishengero kugira abantu batahure ubutumwa bwiza icarico urakoze cyane Eroge nawe nyene n'umupastor ari mu gihugu cy'Ubufaransa muri Paris sinzi ko ari uwundi muntu afise ikintu yovuga canke ikibazo yobaza kugira ndangize ndabareke mubandanye mu bindi Yesu ashimwe hano amen abe je ndafise ni suforme y'ikibazo kubona Yesu Kristo mu gitabo cyose sase nibaza ko ari inyigisho ikenewe cyane kandi abantu benshi babyifuza kandi babikeneye mugabo en plus y'ico n'igikorwa Yesu yakoze wigeze kubicishamo yuko atari twebwe tukibaho ari umuntu yakijijwe wese atari wakibaho ari Yesu Kristo aba muri we kandi atagipfa mbona n'amaverse menshi abivuga atagicumura ariko turavye ubuzima tubaho tubayeho ubuzima usanga tumeze ducumura tutagipfa wanashaka hariho n'amasengesho menshi umuntu yariko arasenga usanga yikirikabiliza alors je rero ikibazo canje koma sosantire yuko tagipfa naho vraiment tupfa koma sosantire yuko tagicumura naho vraiment ducumura koma sosantire yuko reyerema watsindanishirijwe na Yesu Kristo ku musaraba naho reyerema tubona umengo turi febre turakenye turagize gute febrese zose dusanga tuzifise ari iz'umubiri ari za kote zose koma sosantire muri iyo sanse kugira ngo uko aveke umuntu agize iyo santima yuko reyerema nk'ijya Yesu yari afise azutse warabona yuko ari novuga afise intsinzi
nabo yigisha abigishwa biwe yarashaka kubereka yuko reyerema yaratsinze kandi nta kintu na kimwe gishoboye gifise ikintu na kimwe cyoshobora kuri we. Donc c'est sentiment nibaza abakristo twotegezwa kugira koma sentir iyo sentiment nimba hari verset biblique canke ubundi buryo bwo sentir comme ça woba warije ibibazo si kibazo kimwe je navyumvije ni nk'ibibazo bitatu. Ikibazo cyo kudapfa, ikibazo cyo kudacumura, ikibazo cyo kugororoka cyangwa kuba justifié par la foi. Iyo sentiment, how do you feel? Iyo sentiment yumva gute? Ni cigwa kinini. No byukuri ntako ndabeshe nibaza ko mu nyigisho ziri imbere ndotanga no gutumira abandi baze kudupartager kuri ku vyuga bitandukanye nk'ivyo bibazo. Ariko muri resume nogira ubu nuko ubwa mbere muri Kristo Yesu twakiriye la vie et l'immortalité. Yesu niwe buzima bwacu. Iyo twatuvuze ngo ukudapfa c'est pas au niveau physique, ni au niveau spirituel, mu buryo bw'impwemu. Kuko impwemu zacu biritubwira muri Korinto wa mbere 6:17, Corinthiens 6:17, wimatanje n'umwami wacu Yesu Kristo bahinduka impwemu imwe nawe. Wabaye umwe na Kristo, uri umwe na Yesu muri wewe. Yesu niwe buzima bwawe, he's your life. Niko Bibiliya twigisha ahantu hatandukanye. Rero ubwo buzi yaguhaye l'immortalité biritubwira ngo yabaye nka hypothèque yamwemu yari agushizemwo irindiri gucungurwa k'umubiri wawe. Muri makuno munsi ukora wakiriye Kristo ntugipfuye ukundi kandi wazokuzura ku munsi w'iherezo. Ni Yesu yayipromese. Ariko hariho extreme yindi y'inyigisho ihari ivuga yuko no mu mubiri tutagipfa. N'importe iyo enseignement siyo. Iyo enseignement c'est pas du tout applicable pour le moment, dans le présent. Mu mibiri turacapfa ko turafise abo tuvukana. Je nta muntu tuvukana arapfa, mwanda afise umuvyeyi yitavye Imana, abandi muri mwebwe mukumera mufise abo muvukana canke abavyeyi banyu bitavye Imana canke inshuti baba Kristo en plus bavutse bwa kabiri. So mu mubiri urasaza, bamwe mwameruka atamva ifise mu bwana. Ariko urana ko mfise imvi kubwira ndasaza kunyaka ihera kubera uyu mubiri ngo pora bwa ngo naho umubiri umuntu w'inyuma agenda arahera ngo w'imbere we baguma bamushasha. Niko Paul yigisha. Rero umuntu w'imwemu, umuntu n'imwemu ifise umushaha ewe mu mubiri. Imwemu yawe niyo Yesu abamo. Iyo mwemu ntipfa ntibora ko wabyawe n'imbuto itabora. Ufise ubugingo bw'Imana. Umushaha wawe ukora bahonuvere ku munsi kuhishurirwa Kristo. Umubiri nawo ubasijeti kurongorwa na mwemu yera nuko ibyimbiba byawe bihinduka. Rero uyu mubiri uwo uracapfa, ariko uyu mubiri urarindiriye kwambikwa kudapfa. Abikorino ba 2:5-11 niyo bita la doctrine de la glorification, kwambara ubwiza nk'uko Kristo yari yambaye igihe yazuka mu bapfuye. Igihe abaho ntimunkore ko agashaka no gusha mu bihome, ariko amabiti yashobora no gufungura. Ariko yari yambaye umubiri uri glorifié wo mwijuru. Biritubwira muri Yohani wa mbere 3:1 wa 2 wa 3, Ange 3e chapitre, avuga ngo bakundwa uko tuzose ntibirahishurwa, ariko ini yazi uko zobasa Yesu tuzosa nawe. So mbisiga ko imibiri yacu kwisuku siko izoba imeze. Tuzokambika iyindi mibiri idapfa n'imishaha itari mu mwanda w'ibyaha, icaha ngo uboye gwicaro we rukuweho. Aho niho nivo y'urupfu. Nivo yo gucumura, imwemu yawe nticumura si kuko imwemu yawe irimo Kristo. Nico bituma nimuntu akoze ikintu kibi mu mubiri umuntu acakora ibintu bibi. Ariko malgré tout ibyo byose warabibabariwe muri Kristo. Imbabazi y'ivyaha ziboneka rimwe rizima, passé présent futur. Kumbure izi ni ikintu tuzotreta mu minsi imbere, ariko twarababariwe une fois pour toutes. Ariko imibiri yacu yacakora ibintu bibi. Ariko ikintu gikomeye wabaje ca gatatu, ari naco kiza gutuma ibintu byose tubihagaramo neza, ni ingene iyo sentiment kuba justifié par la foi. Muri make si sentiment, si émotion, si kigumbagumba. It's the reality, c'est une réalité intérieure. Ni kintu kiri bwina mu mutima wawe. Wemeza ukora wagishuriwe na mwemu yera. Utahura kuri umugororotsi si sentiment, si kintu kuko sentiment zirahinduka, ama émotion irahindagurika. Ariko it's a life, it's a lifestyle n'ubuzima bwa Kristo muri jewe. Nahishuriwe uko ndi umugororotsi kubw'Imana yabimpaye. Rero ni kintu gisaba kwigishwa ubwa mbere, ariko cyane isaba mwemu w'Imana
ko duhishurira kugira ngo tumenye ko by'ukuri turabagororotse dependama y'ibyo twakoze cyangwa tuko turakora cyangwa tuzokora ejo dependama y'amafebrese twizi ko cyangwa abantu batuzi ko kuko imana nico bita imputation mu gifaransa cyangwa imputation mu cyongereza Dieu nous a imputé sa justice yaradushize iduharura ko ubugorotsi bwayo ntiduharura ko ubugorotsi bwayo kugira twa performe ibyo rero bisaba guhishurirwa bisaba kwigishwa bisaba kuba constama mu nyigisho nk'izi kumviriza abandi ushaka kuba usenga atavyo bigisha ariko bisaba kubyumva kenshi kumva yuko si kigumbagumba turongorwa no kwizera ntiturongorwa n'ibyo tubona kuko ibyo mbona byo bishaka kumbesha ariko ico Imana imvuga ko nico cy'ukuri gusumba ico niyumvira ico abandi biyumvira nico n'abandi ko ndabona hanze kumbure mu ntege nk'uko basuragoringa nazo Imana ikuvuga ko uri umugororotsi muri Kristo ugendera bimenya rero bishurirwa niko ugendera amenya kwiyambura ibintu bimwe bimwe usanga bidahimbara Imana ukavuga uti aya attitude yanje si nziza ukuvuga kwanje gushavura si byiza n'ibindi bitandukanye ntibihuye na identité yanje icondi afite bisaba guhishurirwa no kwigishwa numva ariko no yako si sentiment no kwizera c'est par la foi byose tuvyakira no kwizera sinzi ko nishuye neza umushinga na Albert oui exactement kuko kenshi uganiye n'abakristo ni bakeya ushobora kumva yuko bafise iyo conviction yuko araberanda ndimo kuko peut-être kubera usanga inyigisho uyu caguri yaba yaraciyemo canke imirie na côté social irashobora ku influence kuri iyo kugira ube convaincu yuko réellement wabaye sauvé uruwera hariho noza mi catholique usanga bo bazi yuko wera umweranda ateza kuba yarapfuye urumva tout ça peut jouer sur la psychologie canke la kamere y'umuntu yuko atisantarema yuko yama yisanta yuko ari umuntu yacumura munyabyaha gumara mu nyabyaha yamasaba ikigongwe rimwe niho navuganye n'abakristo bamwe ndabaza nti nk'ubu wopfa briskema komsa woja wumva woja mu ijuru ngo nasenze ngo wi urumva haba hariho les doutes hagumaho les doutes donc bisaba bihagaze kuri we oui ni les doutes ziba ziri personnel kubera peut-être influence externe soit milieu social église cyangwe ikibano mugabo reyerema nkuko bavuze ife ko umaze guhishurwa yuko reyerema ico gikorwa Yesu yakoze kubuzara yuko gikwiriye ukaba convaincu mu mutima wawe nawe ukikonvenka franchement murabaho ubuzima rukristo neza amen en tout cas vous ibintu bikomeye hariho influence au niveau de l'église na influence au niveau social kuko uko amuntu asengera kenshi arakugira ko impact mu buryo bw'ivyimviro uvyemeye cyane ntuvyemeye urakoze cyane Albert sinzi ndagandangize ndabashimira abantu mwako badukurikira nizira ko atabo twimye ijambo ndabashimiye ku makommentaire ku bibazo tuzobananya nkuko nabivuze zo turagira kabiri mu kwezi tunobigira every single Sunday ko byaba bigorana ko usanga umuntu ari ibindi bafite by'umuryango canke ibindi bikorwa ariko tuzokuyaranje tubigire nka dimanche ya mbere canke ya gatatu canke ya kabiri canke ya kane bizovana ndabamenyesha ariko kabiri mu kwezi ubu kwezi kwa kabiri ngize iyi video imwe ya mbere ya introduction ko kwa gatatu tuzogira zibiri gutyo kandi ikindi turipfuza ko iyi covid niyava mu nzira turipfuza gutangura kubasanga mu bisagara byanyu aho muherereye tubasanga mu bisagara byanyu aho muherereye nko mu mwaka uza kuduga kugira ngo dutangure kwigisha abantu mu migwi mitomito c'est pas nécessaire ko neza kugira ikorane ushobora guhurira mu nzu kwa naka agatumira amafamiye 5-10 tukamara iminsi 2 twiga tugasenga bakabaza ibibazo abantu bagatahura ubutumwa bwiza ababishoboye bagatangura ama eglise muri ako gace yigisha ubutumwa bwiza bwa Kristo rero reka nsenga ndangiza ndabashimira tuzosubira guhura mu yindi nyigisho ikurikira abadukurikiye kuri Facebook no kuri YouTube mwese turabashimiye umwami Yesu abihishurire kandi abigishe mwami ndagushimiye urakoze ndagushimiye kuba mwiza twari tumaze ngato ko turiga ijambo na bene data wakoze mana wakoze ko uko twigisha twereka umwana wawe Kristo nico wakoze muri we no muri twebwe
urakoze mwami Yesu ndasenze ngo twishure umuntu wese yakwumviza ino nyigisho umwishuye umutahuze ibyo atarumva ataratahura mwami ubimwigisha kuko ni wowe wenyine mwigisha mwiza urakoze turagushimiye mu izina rya Yesu amen nuko guys mugire ibihe byiza mwamese bagire neza sinababonye bamwe ntimwigeze mwiyerekana ku mavideo kumbure muri busy n'ubuzima bye yego mugire umunsi mwiza hari igihe mvuga mbona uko mvugira ku iradiyo ko abantu ntabana babona mu maso sawa bye bye